cy'i Babuloni, Shadraka na Meshaki na Abedenego. Abo bagabo b'umugenzi ntibaruha bakubara, ntibasaba imana zawe, kandi ntibasenze ca gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Nuko Nebukadineza araraka, arashugumirwa, avuga ko bafata Shadraka na Meshaki na Abedenego, nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubaza ati, mbega Shadraka na Meshaki na Abedenego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'izahabu nahagaritse? Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imidori na somunya n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca muterwa mw'itanure ry'umuriro uhinda. Mbega imana yobakiza mu maboko yanje yobiyihe? Shadraka na Meshaki na Abedenego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo, ariko asangwa ariko bimeze, mana yacu dusavye bishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi riyobora kudukiza mu kuboko kwawe bweza. Mana yabakuye muri Egiputa inyuma y'ibyago 10, ikabaja busikiyaga mu bugaragwa, ikabaha manu, ikabaha inkware, ikabaja busa Yorodani. Hanyuma Yosuwa yinjiye agatsinda abami 30 barenga. Hanyuma Nebukadineza nawe aje akabanesha, agatwara ivyabo n'ivyo mu rusengero agatwara, aca arishima ati, ubu rero nta yindi mana iriho yonshobora jewe, ko nashoboye kunesha Abisirayeli nkabanyaga n'ivyabo, nta yindi mana iriho yonshobora. Baravugira ngo mbega imana yobanura mu kuboko yobiyahe? Ariko hari imana, hari imana. Mfise umurongo ngomba tuvugane, jambo ry'Imana rinini ririya ryo ku murongo wa 15, 25 mu ntunge. Bamaze kubatera muri uwo muriro, ndiko ndabanguka ku mwanya, bamaze kubatera muri uwo muriro, Nebukadineza yitegereza hariya mwitanure, kuko uburake bwiwe bwari bwamusajije. Avuga ngo nibarikongera incuro ndwi, bararikongera, ahamagara babaterura babatayeyo, bonyene baca barahira ngaho, baca bagwa ngaho nyene. Hanyuma rero Nebukadineza amaze kuraba bariyo bashitse baboshwe, abona bariko baragendagenda mu muriro hagati, abona hariho uwugira 4. Ngomba mbwira ishengero ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ngo mwitanure ryawe uwugira 4 rihari. Barira mugenzi wawe uti, muri iryo tanure ryawe uwugira 4 rihari. Murakoze. Mwitanure muhura. Hari amatanure menshi abantu b'Imana bafise, hari amatanure menshi abantu b'Imana bahura nayo, hari amatanure menshi mwahuye muri uyu mwaka. Twinjiye muri uyu mwaka ntituzi amatanure tugiye kuzohura, ariko mfise iri jambo rivuga ngo muri iryo tanure hariho ugira 4. Muri iryo tanure hariho ugira 4. Ugira 4 ni umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Nebukadineza aramwitegereza, abona haje uwugira 4, abona uwugira 4 ntasanzwe. Uwugira 4 afise ubushobozi bwo guhindura umuriro ugacika amazi. Uwugira 4 afise ubushobozi bwo guhindura umuriro ntufate ukaba nk'umuyaga. Uwugira 4 ni umunyabubasha. Uwugira 4 ikibazo cyawe aragishoboye. Uwugira 4 ibyananiranye arabishoboye. Uwugira 4 ibyo abantu badashoboye arabishoboye. Yesu nashimwe. Uwugira 4
Nebukadineza arababwira ngo hajya ntitwataye abantu batatu bate nabo mugenzi atariko jewe ndabona uwugira kane kandi uwagira kane asa gute arafise iyindi shusho asa n'umwana w'Imana shengero ry'Imana ibibazo turimwo hariho uwugira kane amatanura ariho hariho uwugira kane nihari ngoma mvuge uwugira kane mfise umwanya iyi Bibiliya isezerano rya kera ryanditswe mu gitabo c'Igiheburayo gifise indome 22 urudome rwose rufise ico rusigura ku vy'ijuru ari ku Mana ari kuri Yesu ari kuri mpwemu yera rurafise ico rusigura ni ukuvuga ko mu gice cose ugiye kuharaba haba hari insiguro ugira kane iyi Bibiliya yose ibitabo 66 arimwo arahari ngira rero nyaruke nce mu ncamake kubw'umwanya mvuga nyarutsa mvuga uwugira kane mu bitabo nze gushika n'aho twageze uwugira kane mu gitabo c'Itanguriro n'umwami yavutse ngo amene umutwe Satani ingorane ziriho ivyo mugiye guhura navyo uwugira kane ashobora kubimena umutwe kuko nico camuzanye uwugira kane mu gitabo co Kuvayo n'umwagazi w'intama w'Imana akuraho icaha c'abari mw'isi ukaba waje hano ufise ivyaha uwugira kane arabikura ukaba waje hano uje gushengera ariko hari ivyaha ufise n'umwagazi w'intama akuraho ivyaha vy'abari mw'isi uwugira kane mu Balewi n'uwera agomba kwirikoraniro ryose ribigera uwugira kane mu guharura ni inkingi y'igicu ku murango ikingiriye abantu bayo ni inkingi y'umuriro mw'ijoro imurikiye abantu bayo uwugira kane mu gitabo co gusubira mu vyagezwe n'umuvugishwa ameze nka Mose uwugira kane mu gitabo ca Yosuwa n'umugabisha w'ingabo Yosuwa yabonye igitero kije abona haraje uwundi mugabo munini muremure aramubaza ati mbega wewe uri ku ruhande urawe kuri rw'iwacu canke uri kugw'abansi yaye n'umugabisha w'ingabo z'Uhoraho shengero ry'Imana bakozi b'Imana uwugira kane ari hari n'umugabisha wawe mu bibazo muzogenda murahura vyose uwugira kane mu bacamanza acira imanza zigororotse imfuvyi abapfakazi abakene nta giturire yaka umuntu aburaniwe n'umucamanza agororokera bose uwugira kane mu gitabo ca Rusi n'umucunguzi nka Bowasi yagucunguye uwugira kane muri Samweli wa mbere na Samweli wa kabiri n'umuvugishwa w'Uhoraho uwugira kane mu bami wa mbere no mu bami wa kabiri n'umwami aganza abami uwugira kane mu ngoma niwe ari ku ngoma aganza abaganza bose uwugira kane mu gitabo ca Ezira n'umwanditsi Ezira yarandika uwugira kane mu gitabo ca Ezira hari ico yanditse kuri kiremba hari ico yanditse ku bana b'Imana hari ico yanditse ku mwungere hari ico yanditse kuri Oscar hari ico yanditse kuri wewe 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 naho amakungu yokorana naho abarozi b'isi yose bokorana naho niyokorana naho zana ibigwanishwa byose vyo muri Otani naho Urusiya bwohaguruka ico yanditse ntawe uzogifata ico yanditse yaracanditse uwugira kane ico yanditse ku buzima bwawe n'umwanditsi akomeye n'umwanditsi ahambaye ico yakwanditseko nta muntu n'umwe ashobora kugifuta haleluya uwugira kane mu gitabo ca Nehemiya n'umwubatsi yubaka ivyasambuye
Satani ariko arasambura imitima, arasambura ingo, arasambura amashengero, arasambura biriya na biriya. Ariko ugira kane ni umwubatsi. Mu gitabo cya Nehemiya ni umwubatsi akomeye. Mu gitabo cya Esiteri ugira kane ni Moridekayi wawe. Haleluya. Ashinzwe kuraba ubuzima, ashinzwe kuraba ingene waraye, ashinzwe kukumviza. Ugira kane. Haleluya. Mu gitabo cya Yobu ugira kane n'umutwenzi utambitse. Yobu yahuye n'ijoro rikomeye, Yobu yahuye n'umwijima ukomeye, kindi gihe umutwenzi uratambika. Ugira kane mu gitabo cya Yobu n'umutwenzi utambitse. Hari ibimeze nk'ijoro, hari ibimeze nk'umwijima, hari ibintu bikomeye, ariko shengero ry'Imana mukoraniye hano, umviriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. Umutwenzi ugira utambike, umutwenzi ugiye gutambika, umutwenzi ugiye gutambika. Haleluya. Ivyara umwijima, bihunge, ivyara umwijima biburaho bisha. Mu gitabo cya Zaburi ugira kane n'umwungere wawe, ugira kane akwitayeho, ugira kane akuragiye. Uyu mwaka dutanguye, ugira kane akubera umwungere, ugira kane azakuragira. Haleluya. Amen. Turi mu gitabo c'imigani n'umusiguzi. Igitabo c'imigani n'umusiguzi ugira kane niwe bwenge bwawe, azoguha ubwenge. Wewe wese ubwenge buva kuhoraho. Mu gitabo c'indirimbo ugira kane n'umukwe yagukowe kandi ahayaza, n'umukwe mwahanye impeta. Mu gitabo ca Yesaya ugira kane n'umwami w'amahoro. Mu gitabo ca Yeremiya ugira kane, Yeremiya yabwiwe ngo tera imbuto nziza, umanje kurandura imbuto mbi. Ugira kane hari imbuto mbi agiye kurandura, hari ibintu bibi agiye kurandura, atateragira ibintu vyiza. Mu gitabo cyo gucura intimba kwa Yeremiya ugira kane ariko ararizwa n'ivyaha byawe, ararizwa n'ibintu umuntu akora bibi, ararizwa n'ibintu bibi. Ugira kane n'umwami w'amarira, arakuririra, ararira ibimeze nabi biri mw'isi, ariko ararira. Mu gitabo cya Ezekiyeli ugira kane n'isoko y'ubugingo, n'isoko iriko iradudubiza ubugingo. Turashize ku mperezo, ni muri ca gitabo ca Daniyeli. Nta mwanya mfise wo kubandanya. Ugira kane ari mw'itanure ryawe. Ugira kane hari abantu bari mu matanure, hari abantu babwiwe mu bintu bishoboka, hari abantu babwiwe ngo wowe ntuzokira, hari abantu babwiwe ngo wowe ntuzorogota, hari abantu babwiwe ngo wowe ntuzovyara, hari abantu babwiwe ngo wowe nta kazi, hari abantu babwiwe na biriya, hari abantu bagwaye. Ugira kane ari mw'iryo tanure, ugira kane arahahagaraye. Yesu nashimwe. Nebukadineza azabwirwa, azabona ugira kane, aja ati yemwe basazi b'Uhoraho, Shadraka na Meshaki na Abedenego, sohoka, nimusohoke. Umviriza shengero ry'Imana, Imana igomba gusohora abantu mu matanure, ibasohore mu matanure bashizwe. Bamaze gusohoka ngo barabitegereza, bitegereza Shadrake, bitegereza Meshaki, basanga nta n'akaramu kabanuka. Haleluya. Basanga basiga. Ngomba kurangiza mvuze umurongo urangiza wa 30. Umurongo wa 30 uvuga ngo nuko Nebukadineza acashira hejuru Shadrake na Meshaki na Abedenego. Umviriza, inyuma y'amatanure, inyuma y'imibabaro, inyuma y'ingorane hari ugushirwa hejuru. Inyuma y'ibibazo, inyuma y'ibi shengero ry'Imana hari ugushirwa hejuru. Haleluya. Witegure ko Imana izogushira hejuru, witegure ko Imana izokutuza, witegure ko ishengero ry'Imana izoca mu ijuru rivuye mu mibabaro rikabonana na Kristo, rikabona umwami wayo. N'aya majambo y'Imana wewe yari yashize mu mutima wanje ngo tuvugane. Ugira kane mu kibazo c'ishengero ry'Imana, ugira kane
mu kibazo cya buri muntu, ugira kane mu kibazo cy'iwawe. Yesu n'abaheza. Ndagushimiye Yesu, shishikara uduhezage, shishikara uhezage n'umukozi, shishikara umusiga amavuta. Turakunezererewe udukorera ibirenge ibyo turiko turavuga mu izina ryawe ryera Yesu.